Yesu bakunzi biganiro c'inkino tubaramutse ubugira kandi tunafuza n'ibihe vyiza twizere ko umeze neza aho muherereye murazi ko tubakunda cyane. Iyi ni Gitega Entertainment TV mudukurikira mu cikurwa gacu kwa Facebook ndetse na YouTube. Ico tubasaba niki ugufisha na subscribe, like, share and comment kugira ngo mubane mukurikira ibiganiro vya Gitega Entertainment TV. Nuko ivyumvira vya muri commentaire bibi canke vyiza byatwubaka bitwereka ko mudukurikirana ku munsi murabizi. Nuko tubahaye ikaze mu kiganiro cacu cukuruno munsi. Nuko nkuko twatangiye tubibabwira n'ikiganiro c'inkino murabizi nuko turaza guhera ku nkino zabaye muri weekend iheze birumvikana nuko mu gisagara ca Bujumbura ndetse harabaye inkino za kivandimwe inkino zo gutegura inkino za pre-season birumvikana nuko turaza kuba tubigaruka ko umuntu mbere kuba bategura Primus League birumvikana kurundi ruhande ni muri basketball mu gihe shirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball canke FEBABU rifadikanije n'ishirahamwe rihurikiyemo amashirahamwe ya assurance yo mu Burundi nuko bateguye ihiganwa rikaba ryaje kubarirangira ku munsi wejo remesha ikaba yatanganye ico gikombe turaza kuba tubigaruka ko kurundi ruhande ni ku mugabane wa Afrika aho ubona yuko hariyo byinshi bigenda bivugwa hirya no hino navyo turaza kuba tubigaruka ko iburaya navyone turaza kuba tuhaca kuko ibigenda bivugwaho bihari byinshi mugumane na Gitega Entertainment TV twongeye kubaha ikaze. Nuko duhere mu gisagara ca Bujumbura aho ubona ko inkino zabandanije ku munsi wa gatandatu ubona ko vyari bimeze neza ku ruhande rw'abakozi umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura ubona ko Vitaro na Interstar ya derby babiteze hariya mu gisagara ca Bujumbura ubona ko benshi bavuga bati tugende kuraba imigwi yacu ubona ko Interstar yagarutse kandi igaruka neza nuko igihe cy'isaha 9 Vitaro FC za gutana umutwe n'umugwi wa Interstar mu gihe Vitaro FC yaje gutsinda n'umugwi wa Interstar ibitsindo bibiri kuri kimwe ubona ko biba bimeze neza nuko tubutse yuko Interstar yavuye mu gicicaro ca kabiri uno mwaka murabizi nuko ikaba inaherutse no kuza gukina ngaha mu gisagara ca Gitega ubona ko yaje kuba itsinda no mugwa Musonga TFC igitsindo kimwe kubusa nuko vyagiye bigenda ku munsi w'Imana inkino zarabandanije mu gisagara ca Bujumbura nyene Bujumbura City za gutana mutwe no mugwi wa Magara Young Boys maze baza kuba banganya ibitsindo bibiri ku bindi tubibutse yuko Magara Young Boys yavuye mu cicaro ca kabiri itsinze uno mugwi wa Garage Express mu gisagara ca Gitega mu gihe ubona ko vyari bimeze neza mwarabibonye ngaha kuri stade Ingoma y'Igitega kurundi ruhande ni Hussein Shabane Chabarara muramuzi mu ntamba mu rugamba n'umukinyi w'intamba mu rugamba mu gusekera gihugu w'u Burundi uyu muramuzi cyane asanzwe akinira no mugwi wa AS Kigali kuva mu gihugu cy'u Rwanda nuko vyagiye bigenda no musore rero akaba yaje kuba yongereza amasezerano y'imyaka 2 muno mugwi wa AS Kigali kuva mu gihugu cy'u Rwanda nuko umupira w'amaboko basketball nkuko twatangiye tubibabwira inkino zarabaye ubona yuko ari higanwa ryatunganije nishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi FEBABU ubona yuko rifadikanije nirishirahamwe rihurikiyemo ama assurance mu Burundi ubona yuko inkino za nyuma zabaye ku munsi wejo maze remesha iza kubitsinda no mugwi wa Jimukana remesha iza kubitana kino gikombe itsinze no mugwi wa Jimukana amanota 63 kuri 50 yuno mugwi wa Jimukana nuko remesha iza kuba itahukana kino gikombe cyateguwe n'aya mashirahamwe uko ari abiri birumvikana nuko ku mugabane wa Afrika nkuko twatangiye tubibabwira birumvikana duhere mu gihugu ca Tanzania ahabere higanwa giswe Cambiaso Tournament birumvikana ryateguwe na Cambiaso Sports birumvikana nuko ku munsi wejo niho ihiganwa ryarangira ihiganwa ry'abatarenze imyaka 200 rikaba ryarangiye ku munsi wejo maze Kampala Capital City Authority Football Club ubona yuko ari yatahukanye iryo higanwa canke KCCA kuva mu gihugu c'Ubuganda hariya mu gisagara ca Kampala nuko abatarenze imyaka 200 ba KCCA baza kuba batwara kino gikombe batsinze igitsindo kimwe no mugwi wa Azam kuva mu gihugu ca Tanzania inkino zikaba zabere hariya mu gihugu ca Tanzania birumvikana nuko kurundi ruhande ni ikibanza kigira cyo kurondera ikibanza kigira gatatu ubona ko bakinye ku munsi wejo maze ubona ko Montpellier yaje kuba itsinda uno mugwi wa Aigle Noir watarenze imyaka 200 ibitsindo bine byose kubusa
nuko KCCA iza gutwara kino gikombe birumvikana Azam FC iza kuba igira kabiri ndetse Montpellier ikibanza ca gatatu ndetse na Aigle Noir iza kuba igira kane muri iryo higanwa nuko vyagiye bigenda muri Cambiaso tournament birumvikana ku rundi ruhande ni muri Afrika y'Epfo nkuko tutangiye tubibabwira hagiye havugwa byinshi kuri kino gikombe c'abigeme Afrika y'Epfo yaje kuba itwara igikombe c'abiri hariya muri Maroc twagiye tubibabwira birumvikana nuko umupresident canke umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo azi kwizina rya Cyril Ramaphosa ubona ko yaje kuba yakira bano bigeme biwe aho bari bagiye kumwereka kino gikombe ku munsi wejo maze akaba yabana bakeje avuga ati kabisa mwabikoze neza maze yanagarutse kubigenda bivugwa ku mushahara imishahara itandukanye ni y'abahungu mu gihugu ca Afrika y'Epfo ubona ko ngo hariho ubusumbasumbane budasanzwe ati barambwiye ko umuronka amafaranga ari musi cyane y'ibice 10 kuyo abagabo baronka mu gihe bakina inkino nkizo ati ibintu nk'ivyo bigomba guhagarara bigomba kuvaho ati twebwe ntitwemeranya ubusumbasumbane canke ikumira rifatiye ku gitsina canke ku rukoba kuko igihugu cacu kirimo demokrasi nuko ati ubwo busumbasumbane bw'imishahara bugomba kuvaho ati vyanka vyakunda nuko president Ramaphosa yagiye abivuga aho yaje kuba yakira abigeme biwe mu gihe bari baje kumwereka igikombe cha WAFCON canke cha Women African Cup of Nations cyabere hariya mu gihugu cha Maroc twagiye tubigarukako nuko ku mugani wa Buraya naho bigenda bivugwa hirya no hino ku munsi wejo Euro Feminin 2022 birumvikana Angleterre canke ubwongereza igihugu c'ubwongereza c'abigeme ku ruhande rw'abigeme baje kuba batwara igikombe batsinze ibitsindo 2-1 mu gihe ubona yuko iyi Alemanye cyanye Ubudagi bwaje kuba ubikora neza kabisa maze ubona ko intsinzi yari itari yoroshe kuboneka nuko bakaba bakina iminota 120 guteranya iminota 30 ya prolongation cyanye kugira ngo barabe ninde aza gutwara igikombe maze Angleterre cyanye ubwongereza buza gutwara kino gikombe butsinze ibitsindo 2-1 uno mugwi wa Ubudagi nuko ku rundi ruhande ni mu gikombe ca Community Shield ku munsi wa gatandatu hariya ku migwi ibiri ubona yuko yo mu gihugu c'ubwongereza baje kuba bakina runo rukino rwa nyuma nukuvuga ngo Liverpool yaje kuba ikina na Manchester City maze Liverpool za kuba yirahira uno mugwi wa Manchester City ibitsindo 3 byose kubuza maze ubona yuko nako 3 ku gitsindo kimwe cy'uno mugwi wa Manchester City maze ubona yuko bana basore batatu ku ruhande rwa Liverpool baje kuba batsinda bino bitsindo 3 nuko Trent Alexander-Arnold aza gutereka mu itsindo ca mbere cuno mugwi wa Liverpool Mohamed Salah aza gutereka mu itsindo ca kabiri ndetse na Darwin Nunez uno musore mushasha wa Liverpool aza kubatereka mu itsindo kigira gatatu ku ruhande rwa Manchester City gitsindo cinjijwe n'umusore yazi kwizina rya Julian Alvarez yaje kuba yinjira agombora mu gihe no musore ari mushasha muno mugwi wa Manchester City nuko tubibutse yuko kino gikombe gikina imigwi ibiri umugwi umwe watwaye English Premier League canke igikombe gikuru cyo mu Bwongereza birumvikana nuko uno mugwi wa Liverpool waje kubutwara FA Cup birumvikana ko ari bo bakina kino gikombe nuko ku rundi ruhande ni Super Coupe mu gihugu c'Ubudagi ubona ko Bayern Munchen yaje kuba ikina no mugwi wa Leipzig maze Bayern Munchen za kuba itwara kino gikombe itsinze ibitsindo 5 byose kuri 3 by'uno mugwi wa Leipzig kino gwabaye ku munsi wa gatandatu nuko ku rundi ruhande ku migwi muri Super Coupe mu gihugu c'Ubufaransa inkino za Super Coupe zarabaye ndetse maze ubona ko PSG yaje kuba itwara kino gikombe itsinze ibitsindo bine byose kubusa uno mugwi wa FC Nantes nuko abasore batatu nibo baje kubatsinda bino bitsindo vy'uno mugwi wa Paris Saint-Germain ubona ko Messi yaje kuba agaragara neza maze kabari we yabaye homme du match kuri ugo rukino Messi yaje kubatereka mu gitsindo ca mbere c'uno mugwi wa PSG ndetse Neymar Junior yaje kubatereka mu bitsindo bibiri aho beshaga navuga ati Neymar Junior no mwaka arashobora kuba agaruka akabikora neza kurundi ruhande ni Sergio Ramos yaje kubatereka mu gitsindo kigira kane c'uno mugwi wa Paris Saint
Saint-Germain ubona yuko byari bimeze neza hariya mu gihugu ca Israel habereye ubwo rukino nuko turangirize kuri ya migwi mukunda cyane ni FC Barcelona ndetse na Real Madrid ubona yuko mu joro ryakiye ku munsi wejo inkino barakinye ubona ko byari bimeze neza nuko FC Barcelona za kubitana mu mutwe n'umugwi wa Strasbourg maze FC Barcelona kuba itsinda ibitsindo 2-0 uno mugwi wa Strasbourg ibitsindo byinjijwe n'abana basore babiri Ousmane Dembele ndetse na Memphis Depay aho beshege navuga bati uno musore Ousmane Dembele uno mwaka kabisa bamwitege n'umusore ubona ko asigaye akinana inguvu mu misi heze imvune zari nyinshi ariko ubona yuko ubuye bivuga yuko asigaye akomeye cyane nuko ku rundi ruhande Real Madrid za gutara mu mitwe n'umugwi wa Juventus de Turin ubona yuko byari bimeze neza Karim Benzema aza guterekamo igitsino ndetse na Marco Asensio ubona ko biba bimeze neza kabisa hariya mu mugwi wa Real Madrid ubona ko byari bimeze neza nuko byagiye biragenda ku migwi ibiri yari musanzwe mukunda cyane benshi bagenda badusaba amakuru avugwa kuri iyo migwi nuko mwakoze kudukurikira turabakunda cyane murabizi mubana ari mufite na subscribe ni Gitega Entertainment TV mudukurikiye cyane ivyumviro byari muri commentaire tuba tuvyiteze ko byinshi cyane bibica nk'ivyiza tuvyakirana ukwezi ko bitwereka ko mudukurikirana ku munsi ciao ciao